Ihangane, 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza. Oh, ihangane, ihangane, nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane, ihangane, oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera. Nshuti yanjye ihangane, ihangane. Ndenda bi. Ikibazo mbaza nimba bidatera ko ndihutana ngiranje. Ariko vyukuri gashe. Ibi bintu wabikuye kuki? Kugira ngo ufate ingingo wowe wenyene. Uzana umukobwa ngaha muri rugo kandi je nabyanze. Ndavuga umukobwa ari. Neshiri. Nta burenganzira bwo gufata ingingo mu rugo rw'iwanje. Bivuze ko icyo ushatse gukora cyose banza kugisha inama wewe. Mbeho wewe ko wafashe ingingo ugahaguruka n'amaguru yawe abiri ukaje kuraba wahoze ari umugore w'iwanje utangishije inama atarakimweza. Jewe wowe nyene bibaze batabyonze. Sheri ukuri kwimana n'agacibwa. Jese nigeze ngera nayo ahubwo ubu mukozi Marove niwe yabimbiye yuko madamu wawe ngo yigeze kwa amafaranga uwo mukobwa naca guhiga inzu. Ugende kuri nani nimero yiwe jewe ntunga mu telefone n'uko. Gusa je ndasabye urabukungene bikende. Ibintu byose nikubeshera abakozi. Marove uca mu bintu nk'ibyo gutera ivanga mu guti. Hawe namba kugura murisha. Ahubwo vuga ikindi kibazo ufise gituma ushobora kumbwira ko je ntogira ijambo mu rugo rw'iwanje ntufata decision. Niba nahisemo kumuzana ari yawe ngaha mu burenganzira bwanje no ku nyungu zanje kubera ko arafise ibyo dukorana. Kandi kumyegereza ngaha bituma akazi kagenda neza. None ngo bashe urabona ko ari umusitari ngaha. Aha mu minsi uzumva ngo ninda mu mesere, ninda mugororere impuzu, ninda muhoze, ninda mugirente, ninda. Okay. Tomora ufise ikibazo nyabaki. Ushaka bigende gute? Nyene je ndabona nzohava mera nk'umukozi wiwe ngaha. Okay. Ushaka ndakurondera umukozi? Sico kibazo ufise? Je ni bitoye. Ndamurondera ariko ikintu byo kwishabuza ngaho ngo uciwe umukozi wa Aria. No, ndamurondera umukozi wo gukora ibikorwa byo ngaha. Hama Aria nawe agumana agateka kiwe agume ngaha kugira dukore ibikorwa dusanzwe dukora. Urakoze sheri. Reka benda guherekeze. Oya nta kibazo. Reka ngende nta turasubira. Uko ndihuta. Sawa, merci. Hadi. Aria. Aria.
Aria. Aria. Cheza nami abebe. Hapo wewe sio fundi. Sabaweri. Taktini. Muntu w'abantu batuzanire femuso zitatu. Sabaweli. Taktini. Muntu w'abantu. Vite. Ni sawa? Sawa? Mabuja ari. Mabuja ari. Ari hariya inyuma. Okay. Sawa. Okay. Karibu. Merci. Washitse ryari? Haraciye akanya. Gusa rero wa mugabo ararinda ko none yasubiye gutuma wewe. Nk'inkuno guhenda. Nakubwira uko nishakiye ubwo wenda guhenza arico utahura. Kugira ndonga itsanzi. Mbeho yibaza ko hagati yanje nawe woroshe kwibeshwa ari inde. Kari habwo tuganira. Okay. Bo tutarinze kuja kure yari yambwiye ko noza tubonane kugira ngo tugibye tuvugana nimba ari wewe waje rero yagucumye iki mu camaka. Bon, obisanzwe yifuza kumenya aho casting igeze. Kugira ngo abaregeranye uburyo igikorwa kimwe kizohera kinishe gitangura. Casting yigeze kure abahungu banje ko barabitunganya ndibaza ko bitari kera nzobamenyesha aho bigeze. We nifuza ibintu byo kurindira yifuza nyene umutomorera umusinye izina kubera ko ariko ategura urugendo mwe no misi kandi atamarege kitari gito rero yashaka gusiga bitunganije byose kugira ngo ntazogira ikintu kimwe curonekara muri madahaje. Bo nukuvuga ikintu kitaratungana nuko ndashaka yuko kiya gikorwa tugishiramo n'abanyamahanga kubera ko urazi ko mwifuza igikorwa ciza nyene kiri ku rwego rushimishije rero nabonye yuko twoshiramo nabo muri East Africa abo mu bihugu duhana imbibe dusanzwe dukora umwuga umwe hagira abo dushiramo rero turiko turavugana nabo hariho umujije kubitunganya ndibaza yuko bitari kera nzosha ndabatuma ko nkababwira uko ibintu bitunganije hanyuma dushobore kudemara. Sawa ni vyiza gusa ninzire kwinduka itazohera programme tayironse. Oya ndibaza yuko ntagiye gisigaye nuno munsi canke nejo ndashobora kumva feedback nziza bakambwira ko ibintu byatunganye hanyuma aca ndabamenyesha. Nukuvuga wewe nutaha umubwire yuko ibintu bisa nkaho byamaze gutora inzira nko mu minsi 2-3 muzoba mwamenye uko ibintu tugiye kubitunganya. Sawa merci.
Mabuja. Nemeje ko sinako ndakora mu nzu. Ndavuga ati reka ndabe nawe ibyo urimo byose ndagufasha. Ha, oya nukuri nawe. Aka kanya. Oya nukuri uracara umushitsi. Genda ubanze uruhuke. Uzomfasha mu misiri imbere. Reka Mabuja nta muntu abo umushitsi n'umukobwa. Oya, kandi ikindi naco tunamenye guhangayika. Niyo nahora mpangayikira karasiyo nkirwa ndirukanga umunsi wose ukamererako. Ndetse ubu rero nirwa njyamye nicaye mva sino kwishinga kuraba televiziyo gusa. Ahubwo dene numva uwo mangira nk'akazi nkazonda byuka nziti uno munsi akazi kiwanje naka je neza gukora nibi. Oya burya noneho Ariya wowe akazi kawe nako gukurikirana ibintu bijanye na filime ukigisha n'abajya bandi ukongera ukarondera ukuntu ushobora guhinyanyura neza uburyo bugezweho ahisigeze uko amakuru ari karaza amashasha ibintu nk'ivyo bijanye n'ivyo aba ari byo umenya uzuri documenta ko kuko urabona n'ivyo bijanye n'akazi kawe nayibi ibi nta kibazo nuko gusa nawe sinoba umusitari ngo camba n'umusitari ku mubosi wanje bivuze ngo ngahasi ndi umusitari niyo mpamvu uba nkeneye udukorwa two gukora nta ngorane areze sawa gusa jene kumviza ko nahura byari kumbera byiza gusoma oya Hey. Dey. Urakwiye kuva ubuzima kaje bona. Enda kubwira kino kintu. Burya umuntu nubwo wera kwiciye so wawe. Akaza akakwegera akakuramutsa. Akagukuboko ngukunda kuguhaye. Urarya umutima menyo. Ukamuramutsa kugira umwereke ko ibintu byose byabaye atari kintu nakimwe bikubwiye ko basira abaturi mwibarabara. Nk'ubu nk'abantu babonye ndagukuboko ukanka kukuma. Wibaza ko biyumviriye iki? Wahejeje kuvuga cyangwa uracakeneye kuvuga ndaguha kanya? Dey mugenzi wanje. Amajambo yo guhanura ntazigera mperamo. Ni nkuko kandi nayo kuguhanisha ntashobora kuyabura. Naho woshaka wokavyimba gute nk'igipurizo. Tuzigira uhindura je wundi. Uri kuranyumva neza. Urakwiye koroha. Ugatuza. Tugakora icyo twahamagariwe. Apana ko turabana yingwe. Ngo nuko habaye kutumvikana gati yanje nawe. Wowe uri kurandaba neza. Urana ko hari ikintu je nawe twaba tugihurizako. Mu gihe wanse ko tugira ico dutamiye. Let me ask you. Be, wowe zakubaguye gute? Abandi bose baduciye imbere baradusigira n'umuntu umwe ariko wowe sinzi nimba bibaza tugiki tuzojya gute? Tuzobaho gute? Ikintu kimwe nakubwira. Umukozi mwiza abegwa n'impembo. Kandi umubosi wacu Rei aduhemba neza cyane. Cyane bidasanzwe. Uretse kuduhemba neza, anaduhembera ku gihe cyanyacu. Ndiko ndatangazwa no kuntu kurambira kutabumbwa n'umushahara guhemba. None nimba utabumbwa n'umushahara duhemba, uzoshobora gute gukora inshingano yaguhamagariye? Wowe ivyo bikureba kwiki? Kampani niyo wawe. Ihomvye we hari ico homba ayawe ntuba wayakenyereyeho. Cyangwa ushaka gukora cyane wibaza yuko boss atazogukura ku kazi. Aho uri n'indero gareye. Urafise umutima kweli? Urashobora kubaho ugakura mu kanwa kiwawe yuko kampani ni umbosi wawe boshobora guhomba. Ibaza ico kintu uri kurakora.
wewe vuga byose ushaka ariko je nawe we will see nindazoja hasi uko niko mbyiye sawa nanje nzora bizo ngufu iyo uzozikura bahombeho ay ngo bena tiko We Marugo. Unaweza kuga? Aje boss. Mbega ndakubaza. Hari haruguri wanyu. Nta muntu w'umukobwa harubona uwo turangira w'umukozi. Yokora ibikorwa bya hano. Umukozi? Boss. Abantu bari haruguri wacu. Nta muntu numwe mbona nozana ngakora ko bose. Baba basukuntu inombi wacu urayizi. Kandi kindi naco. Uwo nozana ha. Wosanga ari umurundi umwe nyene w'indani ibintu hakugira ngo abitoneke ku murongo. Isahani yari kubikwa kayuburura. Ibi navyo bakabijanjagura. Je singene kutandariha ibintu jewe ntamenye. Ndakubaza. Wewe aka kanyuri bagingene twakunguzanya imeze. Uravyibagiye. Uwo ntiwaje ngaha umusatsi wawe usa n'inombe. Umenga usana bya byatsi byo muce. Ariko ubu ntubona ingene utagase umusatsi usa neza nyine wirabura umeze neza. Aka kanyura vyibagiye ngo umukobwa wuzana ngo ari haruguru wazasa nabi agiziki. We ko wagakoze kandi ukagakura tukagushima. Nyine je nankakuza nditeze bazantu baba bateranye ngaha akatanga bakuza ndabarandisha ibintu bamenaguye je ateje nabimenye. Bakurihisha ibintu bamenye. Mbega wo ko wigura bimenagura. Tumaze kukurihisha bingahe? Tumaze kukurisha bingahe wewe? Wikindi dukeneye numukozi. Ivyo bindi biturekere. Basi bosi sawa, je no murondera. Ariko ushaka kakubwa kagufi, kare kinzobe, akirabura, agafisa agataye umenga nakabaho, canke umwe umenga bifise inyundo hari inyo. Ako ubwenge bwawe burakora neza cyane. Ndagutumye umukozi sindagutumye umugore. Canke ushaka umuzoza murirwa mukora ivyo mukora by'amafuti. Kutanga urundi vy'amatayi ngo matoya manini, ushaka umuntu uzirigura uravuruga. N'umugore wawe nzo ndakuzaniye. Je nkiri umukobwa akora akazi. Ivyo bindi vy'amatayi vyo bugufi n'ibiki ndavyo dukeneye. Ndondera umukobwa ari wayo. Hari ikindi ndagutumye. Ya nyene nagoma numve ko atari muri babandi nyene uko. Ukunda we? We uranagayana? Reka bose umukozi wese ako nawe ubona twinyina arakwiriye kuba mu rugo iwanje. Okay, katwe nayo majambo. Wewe nko mu misi 2-3 izo waturanirira umukobwa. Ivyo bintu byo gukuzana ibintu by'ubushegabo ngo wamatayi ngo ibiki si umugore wanzo wanzanye azora umukozi. Hama kandi ntukamenyere ngo hazi ngo je nkunda. Basi we ntukinyuba. Ntukinyuba utange kunyinjira mu buzima. Mwana uzonkegera. Ugiye? Hariya ni hari. Henzi ko muje muzananye. Nawe kura mu mbatsi. Wapi? Je ni vema ya direct no ngaha. Kandi kuva mu gitondo tugira tuvugana.
niyo ndakubonye wicaye ngaha nari nzi yuko ari hari ariko ndatangaye. Ni ukuvuga jewe naje nsanga nyine hameze uko nyine haruguruye ndadodora ndabura umuntu n'umwe nyitaba hanyuma ndazunguruka inyuma y'inzu hose ndahamagara nta muntu nigeze mbona rero je nenzi ko n'imibiri buri base wowe uje umuzanye none ndabona ni hata umuntu kuri telefone ho ngubica vuga. oya mu bisanzwe nubwo nyine ahora n'umutuntu kuri sindagira ku rwego rw'umusaba ibintu yo ya telefone numva nyine mba ndamutinya ukuntu ku buryo nyine tuganira hama bigaherera ngaho nabindi igitangaza c'umuhungu beho witwa nde? banyita Sahiri mugabo sanzwe nitwa Mwalimu Auguste hari iki nagatangana ibindi bijuju atari ba Auguste muri generation yatiye gusaba nimero mu ungana uko hakano kubwira oh chawiru ivyo ni vy'ibitandero kandi vyagenewe abo base gusa rero ntibice bisigura ngo ucubisa wari we wese ngo turi muri generation niyo mpamvu umeze uko. andika zine nimero hama mu telefone n'amayinite fise basi n'imiburiburi tworindira vyase naho hama tukagenda tukagaruka kumugorongera tuza gusanga ari hari. ubu ni wewe reka nje kugura amayinite hama ndamumaze numva yuko dushobora kumusanga hari canke tukamurindira ahubwo baye. Siapa? Niwe uracyaba ariko ko nafuye cyangwa wari uzi ko isumu waduhaye iri rizonigura aya mafuta ntabibazi ivyabaye vyarabaye ariko ndazi ko namushika bataha uruhara yagize itandukana ryacu nivyo biragoye gusigura ariko menye yuko atagwa nkunenda bafitiye canke ndabipfuze gupfa nkuko vyibaza atagwa hano murasetse nimba atagwa wari udufitiye nikiye cyatumye duhasumu cyane hoho nikiye kintu cyatumye udahunyuza kugura hano twebwe twari tugorewe kugira umenye ubuzima bubi dufise cyangwa umenye kugorwa dufise uruko twagerageza kuza kukuraba waratwankira kwinjira witwaje ngo Nabil yavyase ntabwo umega ni seruko nkuko nabikubariye biragoye gusigura byo babese nko kumena mama ngakanda atari ngombwa nukubahiriza amasezerano twagiranye na ari nkaho menga n'amabwiriza 10 y'Imana gusa icoma amahigwe rimwe nkasubirana na ari numufata nk'amata y'abashitsi aho ubu wiravye neza sibyo ugakoresha ubwenge urabona ko Ariya ari umuntu yosubirana ikijuju nkawe kunda umwuga wawe ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe
ukunde ukundishe n'abandi nibwo buzima bw'akazoza kawe